Nyakwa mushikiranganje ntihenze mw'iki gihugu cacu c'u Burundi asura ko hari ubushobozi n'ubushobutazwi muti kubera iki turumva abantu benshi bafatwa imiryango ikumva ko abantu bawe bafashwe mugabe karondira abantu mu bushobozi ngaha mu gihugu ikababura none ubwo bushobutazwi burihe mbega bucungirwa n'abandi murakoze ariko ico gihe ava kimugora kuyishura ico muherejeko ubushobozi no kuvuga nawe sindamwishuriye ariko numva umengo nawe biraza kumugora ngira kumbura iyo muba mufise nk'akarorero muti ngaha hari hagasho mugabo katazwi n'amategeko yego niba gusubize micro mumusubize micro honorable Simon nakoze nyakubahwa murongo y'ikwa vy'umunsi navuze ubwo bushobutazwi kuko ngaha mu Burundi turafite inzego zose zikwiye zabize umutekano zabize ubutungane none abantu bofatwa gute kuko umuntu afashwe umuryango batiza kumurondera mu gasoro runaka kumuka igihugu mugabo abantu bagafatwa imiryango ikababura none mu butungane hari nabitura ubutungane kugira ngo bafashe none mu butungane ayo ubwo bushobo bababuzi nico nagombye kubaza bababuzi canke ntibabuzi niba batabuzi naho bovuga iki bobwira iki abarundi bohumuriza gute abo bana uyu munsi bariko barabura abavyeyi babo bazi ko bafashwe bakagenda mugabo bakabarondera akababura murakoze nyakubahwa mushikiranganje kuri ico nyene haraciye imyaka ibohero rya Gitega rihiye twarumvise yuko hahiriye abantu batari bakeya turumva yuko n'amatohoza yakozwe mugabo gushika uyu munsi ntituramenya mbega ayo matohoza y'abantu bahiriye muri rya bohero ageze hehe icyateye ujya muriro cyatewe n'iki hanyuma kuri ico iyo umuntu apfunzwe aragumana agateka kiwe mbega iyo bishitse hakabaho umuntu apfuye bitewe no gusamara canke ukudakora neza kw'abajejwe ayo mabohero imiryango y'uwo muntu y'uwo mupfungwa iraheza igashumbushwa uri kurihweza iki kigereranyo nyakubahwa mushikiranganje umuntu yo kwibaza nimba igihe sentare yari kiragira izi ngendo mu rugwego mujejwe ko bahari ukumvikana ibinda bibaje kubera iki uravye amarekomandation sentare yatanze iha ubuyobozi bukuru kugira ngo bagire ico bavuze ko ku marekomandation 60 bagize ico bavuga ku marekomandation 10 gusa acengira ikibazo nkabaza nti mbega iki gikorwa muri direction générale des affaires pénitentiaires bari bakinezererewe canke babonye ko mengo ni pression ikuru ije kubagirako kuko ntivyumvikana ukuntu umuntu yo kubaza ku bintu uzi ushobora kugira ico uvuze ko ku bintu 60 bo kwisigura ku bintu 10 gusa nkundire vuge ko nikabatara kandi cabonetsemo agasuzuguro kuri direction générale barasuzuguye ko do compte ko yatsagira ico uvuze kw'ibintu yari yayibajije ikigira kabiri nagomba kugira ico mvuze ko ni ibinyene bijanye n'abo bafungwa nkuko uwumbanzirije yabivuze turabona ko ari kibazo ariko kandi namwe muravuga ikintu n'igihushane cacu muravuga ko abanyororo benshi batari ibibazo leta mugabo mwebwe nyene akaba ari mwe mugumiza abanyororo benshi mu busho none dufate iki tureke iki ko yabivuze hari abacirirwa imanza ntibari kugwe kandi bikaboneka ko ya sentare yamucira urubanza mugabo pariki gacivuga ngo mugumizeyo kugumayo rero imyaka n'imyaka ikarengana aho ndahavuye nagoma garuke kandi ku by'ubusho nyakwa mushikiranganje ntihenze mw'iki gihugu cacu c'u Burundi asura ko hari ubushobozi n'ubushobutazwi muti kubera iki turumva abantu benshi bafatwa imiryango ikumva ko abantu bawe bafashwe mugabe karondira abantu mu bushobozi ngaha mu gihugu ikababura none ubwo bushobutazwi burihe mbega bucungirwa n'abandi murakoze ariko ico gihe ava kimugora kuyishura ico muherejeko
ubusho butazwi no kuvuga nawe sindamwishuriye ariko numva umengo nawe biraza kumugora ngira kumbura iyo muba mufise nk'akarorero muti ngaha hari hagasho mugabo katazwi n'amategeko. Yego niba gusubize mikro mumusubize mikro honorable Simon. Nakoze nyakubahwa murongo y'ikwa vy'umunsi navuze ubwo busho butazwi kuko ngaha mu Burundi turafite inzego zose zikwiye zaba iz'umutekano zaba iz'ubutungane. None abantu bofatwa gute kuko umuntu afashwe umuryango batiza kumurondera mu gasho runaka ku mukigihugu mugabo abantu bagafatwa imiryango ikababura. None mu butungane hari n'abitura ubutungane kugira ngo bafashe. None mu butungane ayo ubwo busho baba babuzi nico nagombye kubaza baba babuzi canke ntibabuzi. Niyo baba batabuzi naho bovuga iki bobwira iki abarundi bohumuriza gute abo bana uyu munsi bariko barabura abavyeyi babo bazi ko bafashwe bakagenda mugabo bakabarondera akababura. Murakoze. Mbonye ko bacegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga amateka nari mfise utubazo tubiri canke dutatu. Yakambere kajanye n'ikibazo ca mbere umugwi wabajije n'inyishu umushikiranganje yatanze. No kuvuga umugwi waramubajije yuko ivyo umushikiranganje bariko barakora bivanye n'amakosa yagiye azarakogwa ni direction jeje vy'amabohero yaravuze baramubajije yuko babona kumwe na sentare ivyo yasavye aricura yuko babibona kumwe. Rero dufatiye kuvyo tubona ko de compte yavuze turabona yuko kino gisata gisa nikijegajega canke kidakora neza ariko rero yavuze ati twarabibonye tuzobikora. Nacengira ikibazo mbega nyakuba mushikiranganje ko tubona ko ibisabwa vyose kugira ngo ano mabohero ayoroherwe canke akore neza bisaba uburyo bwinshi kandi mwagiye mubivuga. Mbega muri bije dukoresha canke tuzokoresha muraheza mukabishiramo ku buryo umuntu ari kararaba akavuga ati iki cyarakozwe kuko mwanavuze yuko vyinshi bisaba uburyo bwinshi. None ubu buryo buraheza bukavahe mu gihe mutaba mwabishizemwo mu mafaranga leta izigakoresha. Hanyuma ikibazo kigira kabiri ni kijanye na recommandation ya 19 baravuze yuko ama infrastructure asa nateye ubwoba meshi usanga yarashaje yandi ugasanga yarasambutse. Baca baranavuga yuko bafise ubwoba ko hashobora kuza il y aura donc des risques de maladies épidémiques et chroniques, d'incendie, d'évasion et de troubles psychologiques. Murumva yuko bavuniye akagohe. Nyakuba mushikiranganje kuri ico nyene haraciye imyaka ibohero rya Gitega rihiye twarumvise yuko hahiriye abantu batari bakeya. Turumva yuko n'amatohoza yakozwe mugabo gushika uyu munsi ntituramenya mbega ayo matohoza y'abantu bahiriye muri rya bohero ageze hehe icyateye ujya muriro cyatewe n'iki. Hanyuma kuri ico iyo umuntu afunzwe aragumana agateka kiwe. Mbega iyo bishitse hakabaho umuntu apfuye bitewe no gusamara canke ukudakora neza kw'abajejwe ayo mabohero, imiryango y'uwo muntu y'uwo mupfungwa iraheza igashumbushwa. Hanyuma akabazo kandi nakajanye n'ibi bitigiri by'abapfunzwe mwavuze yuko ari 10,738. Sinzi ko iyo raporo ari raporo ya vuba canke ari raporo ya kera canke ko yoba ari raporo y'aya mabohero abiri Gitega na Bururi kuko
tudasizemwo Bubanza canke Ntuzeya ibujumbura ngaha ku Mpimba sinzi ko mwafatiye muri rusange canke ari aya mabohero abiri gusa murumva yuko iki gitigiri kiguma ari cinsi kandi twumva yuko habayeho dezangorugema y'abapfunzwe mbega bijya bitigiri mwavuze barekuwe vy'ukuri bararekuwe bose nkuko twari twumvise bavugwa nimba batarekuwe ntimubona yuko aba bantu vy'ukuri bariko bararenganwa bivanye nuko ibiringo vyabo vyoba vyaraheze badasohotse kandi barahawe ikigongo n'umukuru w'igihugu aho cyane cyane ikibiteranya ko bamushikiranganje muze mugende murabe cyane cyane aha mwaya mantuze mwaya makasho aya ma prison y'amantuze y'amaparke ububusho bw'amaparke umuntu araja ngaho akarenza ibiringo agapfungwa kahamara imisi myinshi hanyuma procureur yabona yuko nti uwo muntu ataco amwagiriza ho kumurekura akaca murungika mwayo maprison hanyuma amaze gushika muri ayo maprison kubera ko baba ari benshi sentare ikacigira ikibazo cyo kurondera dossier y'umwe kugira ngo amuburanishe aho rero hacaba ikibazo kijanye n'uburyo ugasanga umuntu aramaze imyaka ibiri ataraburana bivanye n'iki bivanye n'ubwishi bw'amadosiye bivanye n'uburyo peut-être bagira hariho n'abandi usanga bateba mu bwo busho nyene siture burya busho bwo maparke ngo habuze imodokari yo kubatwara dufate nka jewe natoye mu Kirundo ugasanga umuntu aramaze amezi 6 aramaze amezi 8 umwaka ari hajya mu Kirundo yagenda Ingozi akahamara uwundi mwaka ataraburana ivyo rero nivyo bizingamitse ubuntuze ama prison niyo usanga abantu benshi babicaye mwayo ma prison bataburana rero murabe cyane cyane hajya mu maparke buya busho bwa maparke niho hatuma vy'ukuri abanyororo baba benshi mu ma prison murakoze nyakuba ko mwampaye ijambo umwubahwa honorable Karorero Anatole aho yavuze ati aravye ikibazo ca mbere nyishu nashikirije ati gisata gisa n'ikijegajega ati mbega ko ibisabwa bisaba uburyo bwinshi ati muri bije mwarabishizeho ico no kwishura nuko mbere byinshi burya ibyo baravye byinshi nivyerekeranye n'uburyo byinshi nivyerekeranye n'uburyo kiretse ukubaka kiretse ukukurondera amatitre do ntuze do propriété ama delimitation bisaba ko tuba twabishize muri PTBA ego gusanura ariko ibindi byinshi harimo ibitasaba uburyo ariko ibi navyo ko habaye uwo mwihwezo muri budget hari vyasabwe biraronkera inyishu nk'ibi byo gusanura nk'akarorero hariho gusanura amabohera mwamwe no mu mafaranga yaratekanijwe uyu mwaka uheze hariho amafaranga yaratekanijwe gusanura amapriza mwamwe ariko haje muri revision budgetaire yaciyaga akugwamo urumva mu bisanzwe leta irabibona ariko naho uburyo buba buriho ugasanga hari ibindi biri priorize gusumvya gushira imbere gusanura amabohero nukuvuga biba bizwi n'ubu muri discussion budgetaire hari vyavuzwe biremegwa ariko si kuvuga ngo byose bica vyemererwa rimwe rero ibidasaba uburyo biriko birakorerwako ibisaba uburyo navyo bigenda birashikwako hakurikijwe yuko uburyo bwa leta bubonetse canke n'abadufasha tubegereye bakavyemera nuko mbona twobikora ati ama infrastructure ashaje canke yamaze gusambuka ama consequences yayo ati
si meza mwaciye mubwira ko muvuga muti ati harashobora kuza ingwara harashobora kwaduka umuriro abantu abafungwa bagashobora gutoroka ati rero mwabajiye muti hari umuriro wigeze kwaduka mu ibohero rikuru rya Gitega ati mbega irya dosiye iteye hehe amatohoza ageze hehe dosiye sinaje nayiravye ngo menye neza higeze sinoshobora gutanga inyishu nziza ngo igeze aha ariko kuva burya nyene amatohoza yaciye atangura ati mbega icyate ujya muriro ni giki ico naco kizova mu bizoba vyavuye muri ayo matohoza ati mbega umuryango urashumbushwa navyo nyene bizovana n'ingene idosiye izoba iheze bibonetse yuko ujya muriro mu gihe bizogaragara yuko ujya muriro wowe wavuye ku novuga ku nyifato mbi y'igihugu canke rega bishobora gusanga ugasanga vyavuye no ku banyororo bonyene ivyo vyose bizovana n'ico amatohoza azokwerekana ati mwavuze igitigiri c'abafungwa muri raporo ati mbega yari muri rusange canke yari muri ajya amaprizo abiri oya hajya ni muri rusange mu maprizo yose y'igihugu kandi burya ntimwibagire burya hari ikintu twibagira amabohero no yagereranya novuga lo fonctionnement y'amabohero ni nka kurya ibitaro bitunganijwe ino munsi urasohora umugwayi abandi bakinjira ino munsi urasohora umunyororo abandi bakinjira kuko mu gihugu hama hari abantu bariko barakora ivyaha je novuga ko twogereranya ivyo bintu bibiri mu bitaro hari abantu bagwaye bamwe barasohoka abandi binjira no mu banyororo nuko niko bimeze ariko rero nta na rimwe hazokwigera haba umufungwa abafungwa nyene ubusa ntibizokwigera biba kuko abagizi ba nabi mu gihugu ntibazokwigera babura ariko gusa ico gushira kw'inguvu nukukora ku buryo abakurikiranwa ku binataco vyotwara bagumye bari bidegemvya bose bikorwe ku buryo abo bava mu vyo gufungwa babandanye ibikorwa vy'iterambere bari badafunzwe kandi noneho muravye hirya no hino uburorero buriho aho hamaze gukorwa amatohoza muri ubwo buryo niba wanyuruje amatungo ya leta garukana asubire ku kigaya cy'igihugu bandanye ukora ibikorwa kare nk'abo baca baguma ahubwo batanagarukanye ya mahera bakaguma bafunzwe ya mahera y'igihugu ntiyagarutse bagumye bafunzwe ariko ubu intumbero yaramaze gutanga ico gushigwa imbere garukana ayo mahera hanyuma ubandanye ku bikorwa witeza imbere n'umuryango wawe ntugwabire n'igihugu kihatorera akoyo niyo ntumbero iri kwirakorerwako ivyo navyo ni impinduka si rimwe guteranya rimwe bingana kabiri impinduka no mu mitwe bisaba kwamizako ati abantu bamara mu busho imyaka 2 bataraburana aha baru murazi ko amateka arategekanya ingene kuburanisha bigenda ariko rero murabibaza turi mu gihugu murabizi nk'ubu amabohero arakena uburyo bwo kwiyunguruza abashikiriza amanza abapolisi barakenera uburyo bwo kwiyunguruza mugabo ugasanga nta buryo bafise ugasanga ivyo navyo biratuma ivyo bitekanywa mu mategeko bidakorwa nk'uko vyatezwa gukorwa burya ingorane ni nyinshi murazibona ibintu turondera ko kubikora idealema ni vyiza mugabo kenshi naho nukubanza kuraba hirya no hino ingorane zinizi zituma abateza kubikora batabikora ku rugero rushimishije nkuko kuba umushikiriza amanza wa Republika ntufise ngene wiyunguruza abantu bari gutwara kare bikanka navyo biratuma ubutungane budakorwa ku rugero rushimishije
kubura uburyo bukwiye bwo gukoresha. Ariko rero ni ugukora ni uguhimiriza gufashanya nk'ubu turagerageza gufashanya tukavuga ati wewe nimba ubotse ngene wiyunguruza hamagara urabe dufashanye. Ivyo birashobora gusaidia bukebuke mugabo ntibikunda ko bikorwa neza nk'uko umuntu yarabijejwe yoba yafise ico yifashisha kugira akora ibikorwa hakiri kare.